bro nabitavye. Keke, umeze neza? Ya, neza. Naguhamagara kugira ngo tuganire. Shaka tugane ku bya muhungu mwari kumwe ejo mw'ijoro. Ujya muhungu, Mr. Kane, murakundanye? Shaka umwe ko tegeza nyumva. Ujya muhungu Mr. Kane, murakundanye? Bisa nkavyo. Bisa nkavyo, okay. Baza ndakubwira ikintu kimwe, okay. Iyo ijojo wamaze kuyihekenya, akayekenya neza akayinoganza, uburyohe bwose bugashira, nta kindi kintu kiba gisigaye atari kuyicira hasi abantu bakayihonyanga. Ni ukuvuga ic'agaciro camaze kuvamo. Ushobora kwibaza ko ujya muhungu agukunda, ariko ntabwo agukunda na gato. Sinzi ibintu yaguhendesheje maze ujana nawe. Tuvugana ukuri, hano hantu tuba hose mino quartier warabuze umuhungu mwagendera mutagera n'ujya muhungu. Ujya muhungu ntabwo ari umwana mwiza. Ujya muhungu ateye nk'umwana mu mutwe, nta kintu na kimwe yitayeho. Kuri ibintu byose abona kumwe twese birasanzwe. Look, kugenda n'ujya muhungu bisa nkaho uri kuragendana n'umwana muto. Umwana umwanya aragucafuza. Ni wibaze hamwe wogira ico wawe hano mu quartier tubayemo n'ukuntu twege batuzi. Urabona ko wambaye ibara byo genda gute? Ujya muhungu afite umutima w'unyamaswa, nta rukundo ruri muri we. Twarahuye, ndamuzi, baramumbariye. Nta kindi kintu ajejwe atari gukinisha imitima y'abakobwa gusa. Nta rukundo ruri muri we gukuri. Hamwe bakobwa umengo ntimubona n'abamuhindeshwa n'ibiki. Keke, vihose mu jibuno kandi urigize igitebo bamuyoza umwavu. Ntukangwe n'ubwiza ujya muhungu afise cyangwa ukangwe n'ubogare. Ugena cyo kumarira kuko bwiza bw'umuntu n'ingeso ziwe. Afise ingeso mbi cyane. Sinshaka kukubona wamaramaye atakuna kimushobora kwihereza. Please, garukana umutima. Ndakubaza, wiri vyagenze gute? Konzi urumbwira ko mwari mukundanye kandi mwari mumeranye neza. Vyagenze gute uje gukundana n'ujya mutipa w'imva y'umurya? Umuntu atagira indero. Wiri rero umuhungu mwiza yakwitaho buri kintu kimwe cyose. Naco wamuburana. Umuhungu muboga yambara kabego, afise buri kintu kimwe cyose. Umuhungu ari presentable. Wamumazana ngamuhira twese tugashima, tukavutse tukuri mushiki wacu arafise umutipa mwitayeho. Ariko ni gute byagenze ujya mutipa atagira ubwenge umengo sinzi niyo yakuriye aguhindukeza ubwenge uje gukundana nawe? Keke, waribagiye uriwe, wibagiye umuryango uvuka mugeno umeze. Vyagenze gute? Bro, kuva wiragenda hanze nigeze asubira kumvukisha. Rero ngo gusanga ndana Kane. Ikindi naco, ujya munsi ku mugoroba baduhorera hari iwabo, usotse uvuye mu cumba, mwari muvuye mu biki? Keke ntumbeshe, mwari muvuye mu biki? Iyo umukobwa yinjiye mu cumba c'umuhungu ntashobora kuvuye ko yatakintu bakoze. Biva n'ukuntu wasotse wambara wisuganya wegeranya, bigaragara ko ari ikintu warakoze n'ujya mutipe. Bro, nta kintu cabaye
gusa ntushike kure ikanye nasubire mu byo nariko ndakora Wasinziriye. Ni sawa. Karibu. Ari mu cyuma nduhutse numvise induru muri salo. Ari mu bikimwe n'umugore wawe. Ntangorane. Urumva umugore wanje arafise impano yo gukina ibintu vyerekeye amafilme. Arafise impano ikomeye cyane rero nako ndategura ukuntu umva ariko ndamukoresha ama repetition kugira ndabe aho ageza mu kwatinga. Ko vuba cyane turiko turakaya akamashe nyine twisanuremo n'ibintu byo gukina amareresi. Turiko turakora ibintu by'ama repetition murira. Okay. Nimba atari bangi yo cinema yitwa gute? Yo filime muri ko murategura imeze gute ifise message yayo? Musanzwe dushaka kwigisha umva turiko ariko ndamukoresha repetition ya cinema yerekeye kugira umugore n'umugabo usanga badahuza neza mu nzu urumva bakama bashwana nyene bafuta dutandukanye n'ivyo byonyine. Okay. Numvise yo cinema nanje no wikina muzompisene muri yo cinema bisimeze neza ariko biba ari ivyimbona kazoza tari ibyo gutemba kazi ubutegetsi mu bintu biragoye tugomba kubaka igihugu mbona kazoza niyo tugomba gushika. Nibisanzwe mutama burya nitwokora ikintu kitarimo imbona kazoza. Erega mu mbona kazoza burya turakwiye no gutegura mu kibano. Mu kibano biragoye cyane burya iyo abantu batabanye bahuza birateba bikica bigatsita iterambere ry'igihugu. Rero nako ndamwigisha ukuntu umva yari sene nyine yo gushwana turiko turakosa. None iyo cinema aho yantereye amakenga mpamvu nciye mvyuka kubaza ivyo ari vyo numvise umenga ari ibintu byakahise urabizi nawe byakahise kamwe na Angeli numvise byagumye bigaruka cyane bigarukamo cyane by'ukuntu wamuteye inda ibintu ukuntu nyine byanteye amakenga ibintu barimo n'ibikabo bana kivara cajagara tavuga ati ifo kundamubaza gute bihura na cinema gute ibyakahise ku buzima bwanyu bwamwe na Angeli. Mu bisanzwe mutama mwana by'amasinema ari ikintu bita mood bisaba ko umuntu umubwira ibintu byanyavyo kugira mood iduge neza ashobore kuba mu bigebe nari karakora nivyo ko ndamwigisha ngaha yego gusa ntangorane nimwe umugore wanje ndamukunda cyane. Witonde utekereze ndakuzi ikosa uzokora ryo gusubira kubabaza Angeli uzogishura. Angeli muri iki gihe ugomba kumwereka umunezero tumunezereze yibagira umubabaro yagize kiriya gihe niwagira rere zombona ntangorane. Reka jewe simbira aho hirya ndagaruka. Ugiye hega muta ngiye kugura amagurega sinoguma ngahambwa. Ego mwiyiteho ntagorane ego. Kiye Nangiye kudepoza amafaranga. narishaka tuvugana gato. Okay. Ndagusabe gusunyarutse sibyo kubera ko ndihuta cyane. Kandi mbabarire kuba ndagutejeje umwanya. Kandi mbabarire ibyo wambwiye ngo byose nibwo nkubibona. Mbabarira kandi Ndakubabarire Brenda wakoze iki?
N'ikihe kintu cyotuma usaba imbabazi wakoze? Mbabarira nka mushiki wawe. Nyine mbwira. Kandi mfise inda ya Brighton. What? Brenda, are you sure n'ivyo bintu uvuze? No. Kanise. No. Reka nizere ko ari byagure kuravuga. Uri mukuri? Oh my God. Brenda. Ni kubera iki? Brenda, ni kubera ko namukiye. Kubera iki? Brenda. Nta kintu na kimwe nakoze kugira ngo ndagusigurire abahungu uko bameze. Brenda, nako nakubwiye ndakubuza ujya muhungu, ndakubwira ububi bw'ujya muhungu, ndakubwira ko ataneza gushakira, ariko raba amaherezo raba ukuntu bibaye. Brenda, je narakubungabunze ngerageza kukwegeza kure y'imibabaro yose yo kubaho, ariko ntabwo wigeze unyumvira. Uriya yo kumvira jewe wahisemo kujya kumvira ujya muhungu. Uyu munsi aguteye inda, kandi ndishyura 100% yuko ujya muhungu muri iyo ndaguteye nta kintu na kimwe zigera gufasha. Brenda, wowe wari umukobwa mwiza, uyu munsi raba ubuzima bwose bugarukiye ngaha. Wahora wiga, ese uribaza ko uzosubira kujya kwishura ufise inda? Ivyo uravyibaza? Uyu mwaka wose ugiye guhagarakira ngaha, ariko ujya muhungu wazo wameze neza. Ujya muhungu kuri we nta kibazo na kimwe kizoba gihari. Buri kimwe cyose nakubwira wabona ko umenga ndiko ndakubesha. Buri kimwe cyose nakubwira wabona yuko ndiko ndakwangisha ujya muhungu, ariko buri kimwe cyose nakubwira nuko nabandi abizi neza, nuko nabanzi amaherezo yabyo. Brenda, ukomerekeje umutima wanje. Narakubwiye niwe byishimo nari nsigaranye. Nakerageje kugufata nk'amata y'abashitsi, nagukorera buri kimwe cyose wari wifuza, ariko raba ibintu mayi birangiye unzaniye. Brenda, ubu uvuye no mu gitigiri cy'abakobwa ugiye mu gitigiri cy'abamama. Ukiri umwana muto nkawe, raba imyaka ufise, moins de 18 utwaye inda. Mama yakusigiye azi neza yuko nzokurinda, ariko birananiye kukurinda. Brenda, uzi ukuntu ugiye kwitwa, umwana ugiye kubyara wuzi ukuntu azokwitwa. Iyo nduzi ukuntu iko yitwa, ndayigitwarire. Ntabwo uhesheje ishema jewe, ntabwo uhesheje ishema ababyeyi bakubyaye, nta nubwo wowe ubwawe wihesheje ishema. Brenda, ugiye kwitwa imaraye, umukobwa yavyariye iwawe. Ujya muhungu nta zina na rimwe ribi rizokwigera rimufata, ndetse nta nuko ujya muhungu bizigera binamenyekana yuko yigeze no kuvyarira mu gahinga. Ibi byose nibyo nariko ndakubuza. Uyu munsi ndazi umutima wawe uri kuragucira urubanza, uri kuribaza impamvu wabikoze, uri kwibaza impamvu utigeze unyumvira iki gihe cyose.
nanje uyu mwanya nanguye kwibaza, ndi kwibaza ukuntu abantu bose bari banzi icubahiro nari mfise ukuntu bagiye kumfata. Mugiye kurera wewe ndere n'umwana ujya muhungu, mu byiza byose nagukoreye ibi ni byo ubonye byo kuntura. Gusa ndagushimiye, merci beaucoup, urakoze kandi cyane. Gahunda zose nari kujyamo ndazihagaritse, ariko ndashaka kumenya ido nido, ndashaka kumenya amakuru y'ujya muhungu, menye icyo bivuga kiyonda, menye buri kimwe cyose. Tugende ku rujya muhungu. Ande kuva papa wakiva jana naragerageje pe, nagerageje gutwenga imbere yiwe kugira ngo ngaragaze ko runo rugo ari urw'amahoro, kugira ngo ngaragaze ko ibize muri runo rugo tubanye neza, ariko ntabwo ariko byari biri. Naratwenga hejuru y'akababaro, niho gufata ukuguru nkanyura kuwo nimagaze kumaho, ariko nirengagije akababaro gusa nari numva uburibwe gusa numva mu maguru yanjye, gusa narakwirengagiza nkatwenga imbere ya se wiwe, ariko bigenze birahagije. Ndakwinginze unyumve, ibi ngiye kubibwira papa wiwe, ndeke kwimubwira, ni kimwe muri bibiri: kwibwira papa wiwe swate ndapfa cyangwa nkiri, kugira kwanje nako gusohoka muri runo rugo. Ndasohoka, ariko reka sibibuze nire muri runo mutwaro mfise, ndarushe nukuri pe, ndarushe, ndananiwe, sinkubishe, ndananiwe mwende. Ubundi nagerageje kwifata, nagerageje kureba ko ndi ngabo, ariko biraza. No voy a nefes, no voy a no cuide, no voy a no que tú ndabira umwana tumunderere nabyo kumujyana urabizi, none nubwo bizogutwara tuguze usigara ndabira umwana kandi ndamushitse muri kaza byawe, sibyo? Tumurere nk'uwawe, sibyo? Tumurere nk'aho uwawe ndakuze. Anjoya Anjo uzabuzigende, Anjo inyamaswa, Anjo ibuka umugabo w'ingana ameze, Anjo ndakwingize ntudusige n'umwana wawe, Anjo ndakwingize, Anjo ndagusabye, ndakwingize mwene mama, ntusige umuriro wanje w'umwana wawe, Anjo ndagusabye, ndagusabye basi wihangane nk'uko wihanganye, Anjo uyu mwana nawe ntushobora kurera, Anjo wibuke nanjye ndacakeneye ubundera, Anjo sinashobora kurera umwana wawe, ndakwingize, Anjo wibuke umugabo wawe ni igikoko, Anjo oya, Anjo oya ntusigare, Anjo ndakwingize.